collectif ubuntu nayo ikatuzanira abigisha tugaca rero tubigisha ivyo bintu ubwo bumenyi butaba bugwiriye cane aho iwacu. Murakoze. Je nitwa Ntakiramira Evariste, nkaba ndumwigisha mu mufasha mu gikorwa catunganijwe ku ruhande rumwe na kaminuza Tanganyika, hanyuma na Université de Lyon, Polytechnique de Lyon, hamwe na collectif de Toulouse-Piton, hamwe na collectif ubuntu bize mu gisata vya kaminuza mbere n'ivya kabiri, kugira baronke ubumenyi ku bintu bijanye no gutunganya ibintu bijanye na cyo twita cloud mu n'uburyo bundi bwo gutunganya ibi binyabwonko dufise ngaha, aho umuntu wese adakeneye kugura imashini ngaha, mugabo hariho barubaka ico bita data center, barashira mu izo mashini dukoresha dukurakuranwa. Wewe nimba ukeneye imashini uriyandikisha, ibikenewe ukabitanga, ukaronka imashini yiwawe, hanyuma ukariha makeya. Mu bisanzwe umuntu wese yakwatunganya ivyigwa vyiwiwe, arivyo duha abanyeshuri, abayibona ko bimeze neza. Mugabo uko dutembera, ona no mu Burundi barabivuze yuko akanyoni kataguze ntikamenya iyo bweze. Uko dutembera, nkaje mba narigishije ngaha nk'akarorero n'ahakaje nazanye umugambi, uko dutembera turabona ibindi, turabona abantu uko bagira, kandi tugasanga hamwe iwacu ntavyo tugira. Ariko kw'isoko yo guhiga abakozi, abanyeshuri tuba turiko turatunganya ngaha bazohura na bariya, kandi bariya uzosanga bafise ubwo bumenyi ngaha batabufise. Rero kuba mu ruhande rumwe no kuvuga turabona ico kiba kibuze, hanyuma tukagerageza kuza mu nyungu y'igihugu y'abene igihugu muri rusangi, kubaha ubwo bumenyi naho bari umwanya muto, kugira tubashobore kubaha ubwo bushobozi bwo kwigereranya n'abandi igihe bahura ku isoko y'akazi. Ndabiravye bwa mbere twabivuze sikera mu bugira gatatu, kwi formation bugira gatatu uko vyabaye bwa mbere n'ubwa kabiri baratubwiye abatari bahari. Mugabo nk'ubu nk'abo tuba twarose mu no mwaka kugira gatatu, urabona yuko barafise ubumenyi butari buke, vraiment bameze neza. Birashobora kuba niyo uri kurabigisha, urabona yuko arafashishikana kwibike ndamuhaye. Rero ntidushika ku vyo twari twiteze 100%, mugabo turagerageza uko dushoboye. Ivyo baye byiza ari uko ibikenewe byose kugira inyigisho tutanga zigende neza biba bihari. Ariko rero ku rundi ruhande, twebwe nk'uko uyu atwara kaminuza bivuze, twebwe musanzwe turaba cyane ku ndero y'abana, aba banyeshuri. Turizera yuko nk'uko tuba turiko turatera imbere tubazanira bishasha, turiyumvira ko n'abajejwe ibyo bisata bindi bijanye n'umuyaga nkuba, bijanye na internet, iyo numva banavuze na Starlink, ko nabo nyene bari mu iyo nzira. Tukibaza rero ko abantu bakunda kuvuga, sinoyemeza cyane rwose, mugabo je ndi mu bantu bavuga yuko urashobora kugira umutahe ntugire ico ushikako. Urashobora kurindira kuronka umutahe kugira ico wiyumviriye, mbona umenga sivyo, ahubwo abo kwitegura bakiyumvira iyo mitahe. Umutahe mwiza no kugurisha, umugambi mwiza no kugurisha ugurisha. Rero muno mwanya ndibaza yuko aha turiko turabaha umutahe utagira uko ungana, nibo basigaye nka kumwe bavuga ngo inkara vyaye muci ngahanje ndahejeje hasigaye nkungere. Subuka ko tubaretse nibo nyene uno mwanya bafise nibo babwiza kuja imbere, bakaja kuraba iyi societe tubayemwo, kuko iyi societe je narayikoreyemwo na Monsieur Evariste nawe nyene n'umurundi ariko aba mu Faransa. Rero twebwe turorohereza ivyo vyigwa, tukavyakira, tugatanga amasare n'ibindi byose bikenewe. Hanyuma collectif ubuntu nayo ikatuzanira abigisha, tugaca rero tubigisha ivyo bintu. Ubwo bumenyi butaba bugwiriye cane aho iwacu, ariko bigaragara yuko bukenewe mu buhinga bwa none. À l'équipe Kahawa Code Lab.